follow Kodi Empire. Mugire follow kuri Kodi Empire. Nico cyo nyino. Urakoze kumugisha abantu. Nuko reka nashimira cyane abantu bose twari muri kino kiganiro ciza cyane nibaza yuko byishimwa byumvise kandi turinzi neza yuko ku ahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kodi Empire mu nkundinde baramutse ndabahe bikaze muri kino kiganiro cacu cy'uno munsi wo kwisabato igenekerezo ya 2023 rusama uno mwaka turimo ndibaza mwabonye ino rere sinatanguye ndabashira muri kino kiganiro yabanje gutambuka mwabonye ukungene ibintu byari bimeze aho ntabahenze cyangwa ntarinze guca kure ngo ndabanze ngo ndabacishe ngo hehe na hehe aho naho aho ni muri warekari neza nariza mu gace bitwa Rusamambo aho Frdc ihijije kwa bombarda mu buryo bukomeye cyane ndibaza murabona ukungene yayifurfumbi ndetse wari umwotsi gusa biboneka neza yuko ibintu byari bihari byose bigumeka byo babyahasize ubuzima amakuru tumaze kumenya nuko abatari bake bari ngaho muri byo bintu byingisha amaze gucu Rwanda bamaze kuba bitaba Imana bidasubirwamo nkuko tuje kubabwira muri kino kiganiro sije gusa tuje kubabwira muri kino kiganiro twaje tubabwire ukungene situation actuelle y'ukungene bimeze muri rubaya kabisa ibintu nivyoroshe nivuta nikuvute aho Wazalendo iri mu marembo ya Centre Rubaya ariko Wazalendo kugeze amasani y'inzira muri Centre Rubaya hari ivyo iriko irasaba leta yakobo kugira ngo ibibakorere bikunde binjire cyane kwa cyane ngaha muri Rubaya turaje tubabwira ukungene bimeze muri rusange sivyo gusa muri kino ganiro tuze kubabwira amakuru avuga neza ngaha hafi ya UVIRA neza na neza Kamanyola hariko hararundwa ingabo nyinshi cyane zinyesha amazi y'u Rwanda kugira ngo bize bikunde batambuze imigwano ngaha muri Sud-Kivu bikunde inguvu Frdc na Wazalendo basize muri Sud-Kivu bamere nk'abazigabanya nkuko amakuru yacu abandanya aritubwira turaje tubabwira ukungene ibintu biko biragenda muri rusange tugomba kubarambira n'akanya gato cyane kugira ngo tubandanye tuba updatinga tubandanye tubaha amakuru ari ku mirongo y'urugamba ndibaza mwamaze kuba mubibona this is Kodi Empire urubuga rwanyu rushasha twanahinduye izina gwahora gwita BF News kubera ko ibikorwa byinshi twe kurucisha ko twahisemo kutagwitiranya n'izindi mboga rero making ashobora ko amaze kora subscribe nyamba warabikoze warakoze cyane ariko nyamba utarabikora bikore kugira ngo utwereke ko turi kumwe gatanu kuri gatanu kugira manze ndababwire neza yuko wamaze kora subscribe utoringa utaje muri commentaire uvuge ingene ukurabona ivyo rugamba muri no mesi ubona yuko bigoye wongere uvuge ingene wakiriye ikiganiro biraduhimbara cyane ndetse iyo migiranye ama like menshi biratuma inyeshamba zo hakujya kanyo cyangwa amajini ahunga cyane nkuko mwatanguye mwebwe nyene mu vyivugira amakuru yacu nuko muri Masisi ingabo za Frdc zigwanira mu kirere zihejeje kuduza drone na maskoyi S25 ku bombarda ibirindiro by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ibi birindiro by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda byari ngaha muri warekari aho bitwa muri Ikobo ibi birindiro twabwira neza yuko bivanye n'umuriro canke n'ibidasanzwe bihabereye bigaragara nkuko izinyeshamba atanazike zoba zihasigaye nkuko mwatamwe mu kiretse abinyekije mu mandake nibo tubavuga neza yuko bo basigaranye amahirwe namake cyane yo kubaho rero amakuru ariko aravariya muri warekari neza na neza muri Ikobo canke muri Rusamambo nuko Frdc yahabombarije mu buryo bukomeye cyane iturira ibirindiro byose by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zari zihari amakuru avayo aravuga neza yuko ibitari bike by'inyeshamba byo babyahononekariye ndetse amahirwe yuko hoba hari abasikere b'u Rwanda bacitse icumu ngaha amahirwe ari make cyane amahirwe ni make cyane kabisa ugeranije kuraba n'umuri wari kurahakira cyane ukungene bahabombarde bakazana amaskoyi n'amadrone icyarimwe kugira ngo bikundi bashobore guhasha banababaze inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda aya makuru yose twamaze kwa tuyabategurira turaza gukomeza tubatohoreze ibyashoboye kononekarira ndetse tubabwiye n'igitigiri cy'abashoboye kwasiga ubuzima aya makuru ndazi neza yuko abatari bake mutari bwayamenye ariko mwumve neza ko ngaha muri Rusamambo inkumbi zatikiye iyo tuvuze inkumbi zatikiye nimvugo dukoresha mu Kirundi ivuga yuko ibintu biba byarenze ihaniro canke abantu baba bapfuye ku rugero runini ndetse bigasanzwe nkuko rero amakuru abandanya dushikira canke mwana byiboneye ku ino video deja mukibona ino video twabatangurijemo murabona neza yuko aha hantu atakintu gihumeka gishobora kuba cyahasigaye
bivanye n'imigwano canke n'ingene FRDC yaharasanye inzigo ihazana amadrone ihazana amasukoyi birangira iharashe ku buryo n'uwari musi y'itaka yoba yavuye. Singomba kurandira kuri no nkuru kubera ko ni byinshi dukeneye kumenya kuri no nkuru, ni byinshi zo gukomeza kwatwariza kuri no nkuru, ahubwo reka twinjiriye neza neza muri Rubaya. Nababwiye neza yuko tuzaza gutinda cyangwa guteba muri ano makuru yacu, ari just kubabwira ukungene ibintu bimeze muri rusange. Ukungene rero ibintu bimeze no sinovuga ngo nakayo birabahinga, ahubwo ibintu bisa n'ibyamaze kuba wandabaga aha muri Rubaya. Wazalendo imaze gufata amarokalite agera ku 9 nicuje kuyasubiramo kubera ko tuwamatwa yababwiye babwiye bimeze. Aya marokalite 9 amaze gufatwa naganda babwire yuko hari abasikare barenga amajana 8 b'igihugu cy'u Rwanda bamaze kuhasiga ubuzima, nkuko ubusesanguzi cyangwa ivyegeranyo by'asesanguzi bagiye tandukanye bariko barashira habona. Rero iyi Wazalendo muri ko murabona no munsi ni Wazalendo ifise ingufu nyinshi cyane, ni Wazalendo iriko irakoresha je yakomba, novuga yuko ari je idasanzwe kuko iriko irakoresha kugirane kuzingira iyi Rubaya bikundi zimenyesha amazu Rwanda zisangiye hagati ahantu zidashobora kwikura na bukiruke. Aya niyo makuru yizwe turakura ku mirongo y'urugamba. Ariko rero Wazalendo kano kanye tuvugana irikirataka itakamba ibwira FRDC ibwira leta ya Kongo ati turakeneye apu yanyu, turakeneye yuko muduza drone, turakeneye yuko muduza sikoyi kugira ngo tushobore kwinjira 5 cyangwa 100% muri Rubaya. Rero iyi Wazalendo turabona umunsi irabona neza yuko imaze kuronka apu y'indege cyangwa ya madrone aza kabombarda zino nyeshamba, biraza gutuma iyi Wazalendo yinjira muri Rubaya 5 atakibazo na kimwe. Aya niyo novuga amajambo cyangwa amatangazo Wazalendo iri kiravuga ati turakeneye apu yanyu mu buryo ubucanke ubu kugira ngo bikunde twinjire muri centre ya Rubaya, kandi turahabona neza cyane 5 mu gihe mwoduha apu. Ku rundi ruhande inyeshamba z'u Rwanda zo zarongerejwe mu buryo budasanzwe, zarongerejwe ngaha muri Rubaya mu buryo mwese mutokwibaza. Inyeshamba z'u Rwanda muri Rubaya-CENTRE zavuze ati dupfuma dupfirayo twese, dupfuma mutwiciranye. Murumva rero yuko yo bari avantage mu gihe hoza indege ikabombarda ayo ma defense inyeshamba z'u Rwanda zashinze ngaha muri centre Rubaya kugira ngo Wazalendo ndetse n'abari kuri front line bose bize kuborohera kwinjira muri Rubaya 5 rero ntawamenya yuko leta ya Kinshasa itakiragerageza akorohereza abantu Wazalendo kugira ngo ishobore kuduza zino ndege kuko Wazalendo yabisabye. Wazalendo yashaka duga indege vuba bwango bikunde bahite binjira kuri infanteri bamaze gutegura urugendo cyangwa bamaze gutegura amanyira. Ubundi bwo Rubaya bamaze kuyizenguruka, Rubaya bamaze kuyigota yose. Rubaya nta hembero. Inyeshamba z'u Rwanda zifise agace kamwe ko guhunga, mu gihe inyeshamba z'u Rwanda zozunguruka hose zoba zifise nuzenye imwe yo guhungira mu gihugu cy'u Rwanda. Boba bafise inzira imwe gusa rudende yo guhungira mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihe Wazalendo yokomeza kubazingira canke yobazingira bose bacasigarana akarombero ashobora kwirukira mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko rero ikibazo gihari mu gihugu cy'u Rwanda imipaka irugaye, mbega bo kwinjira bajahe kandi binjiye mu Rwanda ireke bo baba maramaje sebujo wabo barababwira ati hako mwinjira ndabamenya imitwe. Urumva rero inyeshamba z'u Rwanda ziri mu bibazo, ziri gupfa no gukira kwabo nuko baza kuresista ngaha muri centre ya Rubaya bikunde Wazalendo ntiyinjire ngo binjirane. Ubundi wo nimara kubinjirana biraza kubabana bibi cyane, biraza kubabanishano kubera ko tuko turaraba statistics z'urugamba Wazalendo yamaze kurusha M23 RDF. Kuko gerageje kuraba ingufu ubu Rwanda yo kurakoresha ku mirongo y'urugamba ni nke cyane pa raporo y'aba Wazalendo. Biboneka neza yuko aba M23 cyangwa abanyarwanda bamaze kuba demoralize, nta mohare bagifise ugeranje kuraba no mu misi itambuka. Rero ukubura mohare kwabo guha ingufu Wazalendo, guha ingufu FRDC kwinjira neza na neza mu bice baba barimo atakibazo na kimwe. Rero FRDC Wazalendo irakeneye apu y'indege, nyamara abakongomani bari kugwego cyo gukora dukurikirana barungike ivyo babasabye kugira ngo bikunde binjire 5 binjire barasa, binjire bakubita batababarira, bikunde inyeshamba z'u Rwanda bazomore atakitse. Kandi birakunda, mvuze birakunda mwumve nyene yuko
bikunda cyane. Rero u Rwanda rutegerezwa gutsindwa zino ntambara ugeranije kuraba, kandi gutsindwa n'uruhombo biraza kujana, kuko ingabo z'u Rwanda zinjiye ngaha muri Kongo zose canke muri bino bice byose biraza kurangira atanzira nimwe bafise yo gusohoka bose bapfireyo. Rero u Rwanda kabisa inguvu zaraheze zo kurwana ino ntambara muri Rubaya. Rero Wazalendo ifise inguvu nyinshi, ntawe uzi yuko ari Amerika yavyivanzemo igaha inguvu Wazalendo kugira ngo ishobore kuba kompite. Mbere Frdc n'umusi nikiravuga abazalendo twavuganye bambwiye bati bwana Codide Black utubwirira abakunzi banyu ba BF, abakunzi ba Codi Empire yuko twebwe twamaze kwinjira 5 kwa 5, twamaze kwinjira kabisa, nta nzira yo gusubira inyuma nimwe ihari, kandi turakeneye kwabohora tutitaye ku kiguzi cy'amaraso cohasigara. Nubwo Wazalendo yotakaza yindi yabona yuko atajyomba, kubera ko baza kuba bariko baragarura itaka rya basekuru. Ibi rero nivyo biko biramotiva Wazalendo ku mirongo y'urugamba kugira ngo bikunde ishobore gukubita umwasi itababarira. Rero ino nkuru yo muri Rubaya ndibaza mwayumvise, kandi muri Rubaya turamaze kubabwira neza ko abasirikare barenga 800 b'igihugu cy'u Rwanda bo bamaze kumenyekana ko bahasize ubuzima, abo nabamenyekanye, abazitswe n'amabombe plutôt abishwe mu buryo butagaragara cyangwa abo baje kwevakiwa nabo ni benshi cyane, ariko nta kuva kwizima mu gihe ibintu bitaragirane bitaradeguka. Ugeranije kuraba ingamba zibaye muri no minsi, mu ndweze twari tuvuye mu minembwe niho ibintu byari niho gwari ruzingiye ingata, ariko uno munsi muri Masisi meshaka zami, ariko muri Nord Kivu abantu b'Imana murabona neza yuko aho urugamba ariho rugizende ariho ruhinana. Ariko kurundi ruhande tugwe tugaruke amakuru y'ibanga, amakuru y'ubutasi tumaze kumenya nuko M23 nayo iriko iriga uburyo ishobora kuza muri Sud-Kivu ikadestabiliza canke ikagaba ibitero ku birindiro vya Wazalendo, ingabo z'u Burundi, Frdc bikunde ingabo Wazalendo Frdc yashize hariya muri Nord Kivu izigarure ngaha muri Sud-Kivu kubera kuguproteja igisagara ca UVIRA. Ibi nivyo niyo makuru turiko turakura mu banezi canke mu bagira hafi zino nkota. Murabizi neza ko twababwiye neza yuko bamaze kwica mu imici nabone bafisemo abagambanyi. Kujya FRDC yari ifise abagambanyi muri bo, uno munsi M23 RDF kuva aho baboneye yuko ivyo bariko baragwanira ari ntavyo canke ivyo bariko baragwanira ari binonsense, biriko biragaragara neza yuko hadutsemo abagambanyi bariko baragambanira coalition y'u Rwanda canke president Paul Kagame. Ndibaza muwa muri ko murabibona, muwa muri ko muranabikurikirana 5/5. Rero mwumve neza yuko amakuru yamaze kubadushikira uno munsi guhera ejo ku masaha y'ijoro, turigerekezo ya 2023 ejoro 22 mu masaha y'ijoro, nuko habonekanye amakamyo menshi cyane ariko arava mu gihugu cy'u Rwanda yinjira muri Kamanyola mu masaha y'ijoro. Target yo kuza muri Kamanyola si yindi, mwumve neza yuko muri Kamanyola ibintu naho bigiye guhinama, bagiye kugaba ibitero nka muri Kamanyola bikunde inguvu Wazalendo yari kirashira hariya muri Nord Kivu igaruka ngaha muri Sud-Kivu. Aya niyo makuru yizewe tuko turabatohoreza kandi tumaze kuba twamenya 5/5. Aho rero ayo makuru ndibaza neza yuko beshi ni muri ayamenye canke ni muri amenye biko biraje imbere, ariko mwumve yuko Kamanyola abasikere b'u Rwanda rukubu bagomba kugaba ibitero Wazalendo Frdc inguvu bashize hariya bikunde bazigarure muri Sud-Kivu. Aniyo makuru tumaze kumenya muri rusange canke tumaze kuba twatohoreza, atakwihenda canke atani bishobisho na bimwe bihari. Twisubirire mu yindi mice y'imigwano yabaye Ndase, twisubirire aho twahereye hariya muri Rusamambo. Habonekanye abene y'ugu beshi bariko barahunga kubera ko bumvise ibiturika bidasanzwe, bumvise kabisa mufururizo baravuga ati ahantu ndi tegeza kwaguma kubera ko umutekano waho ni ntawo. Vyatumye abene gihugu bari ngaha muri Ikobo baja mu bundi buce kubera ko imigwano yo ngaha yari yabaye Ndase yakomeye cyane, vyatumye abene gihugu baho batari bake batangura guhunga kubera ko kwanga guhitanwa canke kubera ko bashobora guhitanwa n'amabakati canke nibishobora kubarasuka bagirira nabi. Aya niyo makuru yizewe tumaze kuronka. Ahubwo ho muri Rubaya niho vyabaye Ndase. Rubaya kabisa bene gihugu bose bahunze
abene gihugu baravuga bati iyi migwano iriko iraba ngaha muri Rubaya turibaza neza ko atandi hantu yari maze kuba. Rero mu kwikingira no gukingira amagara yacu turagomba guhunga tuve hano hantu bikunde ntiduhitanwe n'ibiriko biraba muri rusange. Ubu rero tuvugana Rubaya bene gihugu kabisa benshi bazinze twabo bahungiye mu bice bitariko biraberamo imigwano kwanga yuko bashobora guhitanwa n'amabakperdi canke guhitanwa n'izi ntambara ziriko zirabera ngaha muri Kongo. Singomba kubarambira cyo kubabwira byinshi ariko amakuru novuga ko update kandi yizewe ariko aracayicikana ku mbuga ngurukanabumenyi nayangaye, ariko turaza gufata umwanya kugira ngo dushobore kubazanira yandi makuru y'ubusesanguzi. U Rwanda maginga tuvugana rwamaze kumenya yuko rwatewe ahantu kubatera amatsiko mecerezame ari aka kantu rero kabona babantu barabikigano cyose bakakimara. Mvuze nti u Rwanda rwamaze kumenya neza yuko rwatewe, ndetse mu kanya baratangura kubishira habona bavuga ati ingabo zitazwi FDLR abarundi nibo baduteye, nta bindi ndazi bazovuga. Ibi mu vyitege kandi nta misi myinshi giye kuhaca mudatanguye kubibona nkuko tubibabwiye. Ubu tuvugana rero u Rwanda ubwoba ni ukunyerereyerere, ubwoba ni bwinshi. Hari uwo twavuye avuga ati kabisa ibintu ngaha ni woraba ni hatari, amakuru akumadushikira tubateye amatsiko. Turafite suite y'umwe mu bubahwa bo Burundi yashoboye gusobanura ibijanye n'itegwa ry'igihugu cy'u Rwanda kandi bishoboka cyane, ndetse n'igihe botegwa ataki bicoba kiri mu batera kubera ko hari abana b'abanyarwanda bamaze imyaka myinshi mu buhungiro bakeneye gutaha kubera ko barimwe ibiganiro. Iyo wimwe ibiganiro rero gutaha niwe wihitiramo, urihitaramo buryo ugomba gusubira muri iwanyu, kandi iyo uri kurataha iwanyu si ngombwa guce muri portail. Ushaka uraca hejuru y'urugo, ushaka uraca ruguru. Hari ukuntu ruguru abantu bakera baba mu ahantu hazitiriye n'ibiti. Hari ukuntu rero washobora guca ibintu bugaza bavyita imyugariro bijya guca mu cyanzu, kujya kuntu wasanga urugo rwaratobotse ugaca ucamo umeze nk'uko. Rero umwana yatashe nagiri yatashe muri wabo abazi utunyuro twose turi ategerezwa kwinjira no mu Rwanda rwafunze imipaka. Novuga yuko ataje ubufasha kuri babo bana bo Rwanda mu gihe boba bagomba kwitahira. Ibindazi neza yuko twamaze kuba tuvyumvikana tanu kwa tanu. Rero baragomba kwitahira, leta y'u Rwanda yamaze kumenya kino kiganiro cy'uno mubahwa yakoze umubaha tubaha cyane, yagize n'uruhara mu kuvuganira abakongomani. Mu masaha y'ijoro bidukundi cyane, mu masaha y'ijoro mu gatondo nzozana umusisanguzi kugira ngo dushobore kuyangira hamwe. Murabizi neza yuko iyo turi kumwe tubaha inkuru kandi twayibahana uburyohe bwinshi. Rero ni nayo mpamvu nadutera iteka tuzoza kugira ngo dushobore kubabwira ivyo ukungene biriko biragenda. Ikindi twababwira neza nuko baba ndi bitwa ngo batabazi baba Burundi bahunga bagomotse mu 2015 maginga yatuvugana hari benshi bamaze gufatwa. Meshe kuzambivugira ikirundi video namaze kuba ndayibika ko maginga yatuvugana ndayifise. Video y'abarende tabara bafashwe mpiri ndamaze kuyisiga mu ntoki wanje biracenga. Turaza kwikorera ikiganiro cyiza gikwiye neza kugira ngo tubandanye tubaha ibyabo cyangwa tubandanye tugaragaza ukuri. Kuko twababwiye ko iyi ni vocation, ntitugomba kwanjanjwa ku muhamagaro, tutegerezwa kubaha amakuru uko byagenda kose kandi neza uko muvyifuza. Rero singomba kubarambya kubabwira byinshi. Gento Cody de Black, iyi ni Cody Empire. Ndabashimira cyane, ndanatumira abantu bagomba kudushigikira ku gikorwa gishasha giteye igomwe tugomba kubacishamo cy'amateka, aho tuzokura mu mateka y'igihugu cy'u Burundi tuyakure mu mapuro tuyashire mireresi kugira ngo tuyahe innovation. Ugwaruka ruzovuka mu myaka iri imbere ruzozirabona ivyo Burundi bwaciyemo, ndetse binagwigishe tutitaye tutaje kubigisha amacakubiri, tutaje kubabwira ati ngo babamitse ngo abahutu ngo abatutsi ngo n'abatwa, ahubwo abana bazovuka basanga umugera w'ubwoko wamaze kuvaho, wamaze gutatana, abarundi bose bakorera hamwe bagasenyera ku mugozi umwe kugira ngo twese tuje mu mbona kazoza, twese twubake imiryango yacu n'igihugu cyacu, kuko umwe wese ko yavutse nta numwe yabigize mu ruhara. Rero kujaje ngo umuntu ngo uri umututsi ngo we ngo uri umuhutu ngo uri umutwa, mba numva niko sa rikomeye cyane, mbere uba warogose ku Mana bivana ahubwo wowe nyene nubwo utandukanye bw'abandi ukwiye kubana nabo ukabitondako, ndetse mukabana neza udashize imbere ngo jewe ndiki. Ibindi bibaza bizotuma twubaka Burundi bwacu bwiza
kumwe Afrika Gaddafi yayifuriza usange twese turashize hamwe kuko n'abajya babituzanamo iwabo hari uburyo batandukanye nabo mugabo ntabwo babihumanya cyangwa ngo babihagacira. So by the way ngomba kubarambira ngomba kubabwira byinshi twabivuze make gashoka kumaze gutumura subscribe kuko di Empire nababwiye neze kumurugiye kwa katugiye kubaha byose mwipfuza ibintu bikomeze bigenda neza cyane. Abandi ni bakunda kuvuga mu bintu ngo wane bizokomeza biba waneza renda bike banuye nsoko di the black. This is Kodi Empire, Kodi Empire, Kodi Empire. BF News twarayikuyeho ubu ni Kodi